umurongo wa 6 Yesu ajana nabo atakiri kure y'inzu baramugabisha amutuma kw'inshuti ziwe ati mugenzi nturinde kwigora kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje nico cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza huri ariko vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira Imana yacu nishimwe. Hanyuma rero aramuvuza biranka aguma aremba uyu mukozi w'uyu mugabisha aguma aremba. Hanyuma rero muri ico gihe nyene yabuze icyo afata n'icyo areka, muri ico gihe atagira icepo canke icya ruguru. Uyu mugabisha kuri uyu munsi nyene yiteze ko bamubwira ngo wa mushumba wawe wakunda yacikaye. Muri iki gihe nyene uyu mugabisha w'abasodijana atabona icyo yokora kuko ibyo yashobora gukora byose yabikoze. Yagerageje kwiruka, yagerageje kuvuza, yagerageje kurondera hirya no hino ahantu hose hoba hari umuganga bemera cyangwa bizera, ariko ibyo byose yagerageje biranga. Uyu munsi nyene rero yabuze inyishu, yabuze umutabazi, yabuze ico muserukako. Aha nyene nobwe ngo yabuze yakira n'ayamira. Uyu mugabisha w'abasodijana nguyo munsi acayumva inkuru za Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Nukuvuga ngo aratinya kwegera Yesu, ariko mugabo umutima uramugobera. Hanyuma ngo akabwira abashinga ntahe b'Abayuda arabatuma tunabinginze mumumbwirire kugira ngo ibitangaza ahora akoreshwa. Narose inkuru, narose amakuru ko wewe akora ibirengeye iby'abana b'abantu bashobora gukora. Narose amakuru ko ashobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Hariho abazura, hariho abo yapfuye, hariho abo yakijije. Imana yacu nihimbazwe. Ko narose amakuru rero y'umuganga asumba abandi baganga bose, ko narose amakuru y'umwami w'abami, ko narose amakuru y'umuntu atandukanye n'abandi, ko narose amakuru y'umuntu aruta abandi bantu bose. Yemwe mw'Abayuda mwe ndabinginze, genda mumumbwirire kumbure yonyemerera. Umushumba wanje nkunda cyane yaroranye ibyo mu rugo rwanje, yakora neza nkanezerwa, yari umugisha mu rugo rwanje. Kumuhomba noba mponze umuntu w'agaciro, nuko byase nagerageje hose nkagoragoza bikana. None rero ndabinginze mw'abashinga ntahemwe b'Abayuda, genda mumunyingingire mumumbwirire ankirize umushumba wanje. Hanyuma Yesu yumvise ibyo, yumva ko wa muntu nawe ariko arasaba ubutabazi, nawe nyene ibyo ashoboye ahora atabara abandi, ariko arasenga, ariko arasaba, ariko nawe nyene ibyo yishoboreye gutabara abandi, nawe nyene ahora atabara abandi, nawe nyene ahora afasha abandi. Hariho abantu bashira imbere gusaba ariko badatanga, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Hariho abantu bashira imbere gusaba ibyiza, Mana urampa kino, Mana urampa nibi, ariko ugasanga nabo ntibakorera Imana, ntibafasha abagowe, ntibafasha abarushe, nabo ntaco bikura. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Yesu ngacaraza aza no gukiza wa mushumba. Imana yacu nihimbazwe bene data. Jewe rero sinokurirwa ndakugora, reka nizere ijambo wewe uvuze, kuko nandi ijambo mvuze bahora baryemera bakarikorerako. Ijambo jewe umunyabyaha, jewe umuntu w'amafuti mvuze bahora baryemera bakarikorerako. None mbega wewe nawe uzogenda gute? Rero ndakwinginze nuvuga ijambo rimwe gusa. Ibyananiranye kwa muganga mfise ukwizera kubw'uvuze ijambo, kuko ubushobozi bw'ijambo buringaniye bungana na nyene kurivuga. Ijambo rigira ububasha, ijambo rigira imbaraga, ijambo rirarema hisunzwe nyene kurivuga. Nimba urivuza ari umuremyi, iri jambo rirarema ibintu bishasha.
nimba ijambo rivuzwe n'umuntu nciyaho, iri jambo rirasuzugurwa n'abari bo bose, ariko nirihavugwa ijambo rikavugwa n'umutegetsi, rikavugwa n'umuntu w'ijunja n'ijambo, rikavugwa n'umuntu w'umwubahwa, iri jambo rirakora ibitangaza, iri jambo riraza kumvigwa, iri jambo riraza kwemerwa, iri jambo nta muntu aza kuryubahuka, iri jambo nta muntu aza kurihonyanga, iri jambo kuko urivuze ari nyanijambo, kuko urivuze afise ijambo, kuko urivuze afise imbaraga zidasanzwe, iri jambo rirafise imbaraga. Imana yacu nihimbazwe. Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ibiganiro byacu bisanzwe bitambutsa kuri ino mboneshakure yitwa Ntambwe Idahita. Amahoro y'Imana niyo tubifurije ngo ashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, mukaba mutaramenye nabyo mwene jambo Imana irambona sana ndabategurira bino biganiro nkongera nkabibashikiriza. None rero turafite ijambo ry'Imana tugomba gusangira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Iryo jambo naryo tukaba turisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na muganga Luka. Turabisoma mu gice c'indwi, dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'indwi, twumva amajambo ahari, aho ijambo ndonderamo sawa riri ku murongo w'indwi. Tutarasoma ayo majambo rero nk'uko twama twabikoze kandi nk'uko bikwiye kumera, twagomba tubanze dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi, kuva mu ntango za kino kiganiro gushika kirangiye, kugira ngo bikunde amajambo aza gutambutsa muri kino kiganiro, aba amajambo y'ubugingo, aba amajambo ashobora kugira icyo ahinduye, aba amajambo ashobora kurema ikintu gishasha kandi kizima mu bugingo bwawe. Wewe uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo, dusenga Imana hanyuma tubone gusanga ayo majambo. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye, utugiriye neza, utugiriye irindi bakwe ryiza ryo kuganira ijambo ryawe n'abana bene data bariko barakurikirana kino kiganiro. Turaguhaye kaze rero ngo uvugane natwe uciye mu ijambo. Turakwinginze ngo iyi mitima iriko irakurikirana kino kiganiro uyivuge ko ijambo rizima, uyivuge ko ijambo ry'ubugingo, uyivuge ko ijambo rihindura amateka, uvugane nayo ijambo rishobora guhindura ibihe bigoye barimwo, rigasubiza ubugingo ahantu hari habuze ubugingo. Urakoze kurimbana ibyo twase kandi twimuje imigabo n'imigambi mibi y'umwasi Satani. Urakoze, turakwiteze kubana nacu mu izina ryawe Kristo. Amen. Dusome rero ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko twabivuze bwanditswe na Luka, igice c'indwi duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'indwi. Ariko ijambo turondera ahanini riri ku murongo w'indwi, dushatse kugira ngo ino nkuru muyumve neza ingene ivuga gushika ku murongo w'indwi. Dusome inganzi y'amajambo ivuga ngo: Yesu akiza umushumba w'umugabisha w'abasoda. Kandi ahereje ayo majambo yiwe yose mu matwi y'abantu, aja i Kaperinaumu. Hariyo umugabisha w'abasoda 100, umushumba wiwe akunda cyane yari arwaye ari ku mfiro. Yumvise inkuru ya Yesu, amutuma ko abashingantahe b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umushumba wiwe. Nabo bashitse aho Yesu ari, baramwinginga cyane bati birabereye kumugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu n'isinagogi yacu niwe yayitwubakiye. Umurongo wa 6, Yesu ajana nabo atakiri kure y'inzu, baramugabisha amutuma ku inshuti ziwe ati: mugenzi, nturinde kwigora, kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza aho uri, ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Imana yacu nishimwe. N'iri jambo tuba turaronderamo ku murongo w'indwi rivuga ngo: nicyo cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza aho uri. Ijambo tubondera rero rivuga ngo ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi. Ni rino jambo rero tugomba gusangiramo, tugomba gukora ngo rivuga ngo vuga ijambo gusa. Imana yacu nihimbazwe.
nuno mugabisha wabanye basoda 100 kandi uyu mugabisha ntiyari mu bwoko bw'abayuda, ntiyari umuheburayo, ntiyari umwisirayeli. Twovuga mbere mu yindi mvuga ngo yari umunyamahanga nk'uko kumbure bakunda kwita abatari mu bwoko bw'abisirayeli bakabita ko bari abanyamahanga. Yari umunyamahanga kandi kino gihe bivanye nuko ibyisirayeli haganzwa iyudiye, abayuda baganzwa canke abayuda bari abakoroni bakoronijwe n'intwaro y'i Roma. Abaroma nibo bari bakoronije abayuda. Imana yacu nihimbazwe. Bivanye nuko rero intwaro y'i Roma ariyo yari ikoronije abayuda, ni ukuvuga yuko rero uyu mugabisha w'izi ngabo 100 yari umuroma, ntiyari umwisirayeli, ntiyari umuyuda, ntiyari umuheburayo, ntiyari mu bwoko bw'Imana, ariko yari umunyamahanga. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero twovuga mu yandi majambo kandi ngo yararongoye kumbure ikirindiro, yararongoye poste y'abapolisi, yararongoye poste canke iposisiyo y'igisoda aho hantu nyine muri iyo micungararo ibuyuda. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero uyu mugabisha tubonye aha hantu ngo Yesu yarahejeje ngo kwigisha, yarahereje amajambo yiwe yose yariko arigisha uwo munsi, yarayahereje mu matwi y'ishengero ryari rihari. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu yokwiyumvira ngo none mbega amajambo Yesu yarahereje mu matwi y'aho ariko baramukurikirana, mbega yari amajambo ayahe? Umuntu agize amatsiko yo kumenya ayo majambo, n'amajambo ahurikiye muri co bita ngo inyigisho zo ku musozi. Usanga ari amajambo usomye neza hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ugahera ku murongo wa mbere w'igice ca 5 ukaduga ugashika ku murongo wa 29 w'igice c'indwi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Kuvuga mene majambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ca 5, igice ca 6 hamwe n'igice c'indwi. Ibyo bice bitatu byose amajambo ari muri ibyo bice bitatu, muri ibyo bigabane bitatu, niyo majambo yitwa ngo ni inyigisho zo ku musozi. Ni inyigisho Yesu yigishije igihe yatangura igikorwa ciwe, igihe yatangura ministere y'ivugabutumwa mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo kare twavuga mbere ngo ayo majambo ari muri izo chapitre zitatu niyo ahanini agize doctrine, niyo agize inyigisho ngenderwako z'igikorwa ca Yesu mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Yahavugiye amajambo menshi, musonye muzosanga hatangurwa n'amajambo avuga ngo abahigwe mu bwami bwo mw'ijuru abaribo, abahigwe abaribo. Muzosanga hari amajambo menshi avuga ngo umuco w'isi n'umunyu w'isi, amajambo avuga ku byo gushitsa ibyagezwe, amajambo avuga ku byo kutihora, kutahukana n'ibindi. Mugize amatsiko muzosome biriya bice bitatu twavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Rero Yesu ahejeje kwigisha ayo majambo yose, yahigishije amajambo menshi. Ndakeka ko mbere ata wundi munsi yoba yarigishije inyigisho nyinshi cyane nk'izi nyigisho bavuga ngo ni inyigisho zo ku musozi. Ahantu yahigishije amajambo menshi cyane yerekana neza uko abigishwa biwe bakwiye kumera, yerekana neza uko umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru rumutwara, umurongora, rumuganisha mu bwami bwo mw'ijuru, uko akwiye kumera. Nimba nawe uri kurankurikirana muri kino kiganiro umutima w'ubugingo, wifuza kumenya byangombwa, wifuza kumenya amadokima y'urugendo ruja mw'ijuru, urasoma bino bigabane, uzohasanga amajambo akwereka neza ishusho y'umuntu ariko araja mu bwami bw'Imana uko imeze, uko umuntu ariko araja mu bwami bwo mw'ijuru akwiye kumera, uko akwiye gukora, uko akwiye kwifata, ibyo akwiye kuvuga, ingeso ziwe, aho akwiye gutandukanira n'abanyamahanga. Ahantu umuntu ariko araja mw'ijuru akwiye gutandukanira n'abantu batemera Imana. Imana yacu nihimbazwe. Rero ibyo sibyo tugomba gutebamwo, tuzobigaruka ko mu bindi biganiro, ari ibiganiro tuzobashikiriza nitwabyicarira neza tukabitegura, turabifise mu manota yabyo. Ni ibiganiro bizovuga kuri izi nyigisho zo ku musozi. Rero kimwe kimwe ukwaco nico byaba bigomba gushikako. Imana yacu nihimbazwe. Bire nitubitebamwo kara gaciyemo gusa yari entre parenthèse. Hanyuma rero
Yesu ngo ahejeje kwigisha ayo majambo yose ayahereje mu matwi y'abariko baramwumviriza, ayahereje mu matwi y'ishengero ryariko riramukurikirana, ngo aca aduga ahantu hitwa i Kaperinawumu, aja ahantu hitwa i Kaperinawumu. Agiye ahantu hitwa i Kaperinawumu rero ngo hariyo umugabisha w'abasodijana w'umuroma w'umunyamahanga atari mu bwoko bw'Imana. Hanyuma ngo uyo mugabisha nk'uko twabonye Bibiliya ivuga yari afise abakozi, ntituzi ngo bari abakozi barangaye, mugabo ngo umushumba umwe muri abo bashumba biwe, umukozi umwe muri abo bakozi biwe ngo yaramukunda cyane. Hariho umukozi yakunda cyane muri abo bakozi biwe. Hanyuma rero uyo mukozi rero ngo muri iyo minsi cyangwa se uyo munsi ngo yaragwaye arembye cyane, ageze ku mfira. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero uyu mugabisha hariho ibintu baterekana, mugabo nawe ushobora kwiyumvira. Niberekanye ngo mbega none ko yararembye ageze ku mfiro, kandi Yesu nawe bambaye nako ushebuja wiwe akaba yaramukunda cyane, mbega yoba yari yagerageje kumwirukira, yoba yamuvuje mu bitaro bingana gute? Ariko iyo bija hose ko yari umuofisi, yari umugabisha, atwara ingabo 100, atwara abasoda 100, kandi akaba yari umutegetsi, hanyuma akaba agwaje umukozi akunda cyane. Iyo bija hose mu byiyumviro by'iwanje nsanga uyu mukozi yarirukiwe, yaravujwe, baragaragaje kumurondorera ibitaro bomuvuzamwo, baragaragaje kumwirukira bamurondorera imiti. Novuga ngo bivanye n'ubuhinga ukuvura kwari kugeze ko muri ico gihe baragaragaje kurondera abaspecialiste benshi bomuvuza kugira ngo barabe ko yokira. Kumbe nimba hariho ibyuma bishobora gupima ico umuntu agwaye, nca niyumvira amaradiography bamucishijemo, nca niyumvira ama-exame bamwandikiye, nca niyumvira kumbe ngira ngo n'imiti yoba yarahawe kugira ngo bikundakire. Ariko ibyo byose birasengwa biranka, aramwirukira. Sinzi ngo yatanze uburyo bungana iki, sinzi ngo yasohoye amahera angana iki kugira ngo avuze umukozi wiwe yakunda, sinzi impanuro yahawe n'abaganga, uri umwandikiye ibi, uri umubwiye ibi, kandi ico gihe abaganga barabaho kuko n'uyuruka yanditse buno butumwa bwiza nawe yari umuganga. Imana yacu nihimbarazwe. Hanyuma rero aramuvuza biranka, aguma aremba. Uyu mukozi w'uyu mugabisha aguma aremba. Hanyuma rero muri ico gihe nyene yabuze ico afata n'ico areka. Muri ico gihe atagira icepfo canke ica ruguru, uyu mugabisha kuri uyu munsi nyene yiteze ko baba bamubwira ngo wa mushumba wawe wakunda yacikanye. Muri iki gihe nyene uyu mugabisha w'abasoda 100 atabona ico yokora, kuko ibyo yashobora gukora byose yabikoze. Yagaragaje kwiruka, yagaragaje kuvuza, yagaragaje kurondera higa no hino ahantu hose ho bari umuganga bemera cyangwa bizera, ariko ibyo byose yagaragaje biranga. Uyu munsi nyene rero yabuze inyishu, yabuze umutabazi, yabuze ico muserukako. Aha nyene nobwe ngo yabuze yakira n'ayamira. Uyu mugabisha waba basoda 100 nguyo munsi aca yumva inkuru za Yesu. Imana yacu nihimbatswe. Yumvise inkuru za Yesu, nukuvuga umutima wiwe uca umurongorera kugira rukuru kuri Yesu, gutabaza Yesu. Ariko mugabo nawe kubera ko atari umuyuda, atari umwisirayeli, yari umunyamahanga, mbere ahubwo yari akolonije, yaserukira intwaro ikolonije abayuda, nukuvuga ngo aratinya kwegera Yesu. Ariko mugabo umutima uramugobera. Hanyuma ngo acabwira abashingantahe b'abayuda arabatuma, tunabinginze mumumbwirire kugira ngo ibitangaza ahora akoreshwa. Narose inkuru, narose amakuru ko wewe akora ibirengeye iby'abana b'abantu bashobora gukora. Narose amakuru ko ashobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Hari abazura, hari abo yapfuye, hari abo yakijije. Imana yacu nihimbazwe. Ko narose amakuru rero y'umugabo
muganga asumba abandi baganga bose, ko narose amakuru y'umwami w'abami, ko narose amakuru y'umuntu atandukanye n'abandi, ko narose amakuru y'umuntu aruta abandi bantu bose. Yemwe mw'abayuda mwe ndabinginze, genda mumumbwirire kumbure yonyemerera. Umushumba wanje nkunda cyane yaroranye ibyo mu rugo rwanje, yakora neza nkanezerwa, yari umugisha mu rugo rwanje, kumuhomba noba mponda umuntu w'agaciro. Nuko byaje nagerageje hose nkagoragoza bikana. None rero ndabiginze mw'abashinga ntahemwe b'abayuda, genda mumunyingingire mumumbwirire ankirize umushumba wanje. Imana yacu nihimbazwe bene data. Aba bashinga ntahe b'abayuda rero ngo baza kuri Yesu, baca baramubwira tuzi n'amakuru rero mu Yesu. Uyu mugabisha afise umushumba wiwe akunda cyane kandi aragwaye. None aradutumye ngo tukwinginge umumukirize, umumuvurire. Kandi si ibyo gusa, nukuri byari bikwiye ko uyu muntu umugirira neza, kuko nawe arakunda ubwoko bwacu. Ahantu n'isinagogi dusengamo n'urusengero rwacu, ariwe yagwubatse kandi ari umunyamahanga atari umuyuda, ariko akemera akatwubakira urusengero. Uyu muntu byari bikwiye kumugirira gutyo. Imana yacu nihimbaza. Ngo hanyuma Yesu yumvise ibyo, yumva ko wa muntu nawe ariko arasaba ubutabazi, nawe nyene ibyo ashoboye ahora atabara abandi, ariko arasenga, ariko arasaba, ariko nawe nyene ibyo yishoboreye gutabara abandi, nawe nyene ahora atabara abandi, nawe nyene ahora afasha abandi. Hari abantu bashira imbere gusaba ariko badatanga, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Hari abantu bashira imbere gusaba ibyiza, Mana urampa kino, Mana urampa nibi, ariko ugasanga nabo ntibakorera Imana, ntibafasha abagowe, ntibafasha abarushe, nabo ntaco bikura. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Yesu ngacaraza aza no gukiza wa mushumba. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Aha rero mwana amajambo twasomye, twabonye Bibiliya itubwira ngo Yesu rero atakiri kure y'inzu, azananye na ba bashinga ntahe batumwe na ba mugabisha w'abasodijana. Nukuvuga ngo Yesu ageze hafi ya ya nzu aho wa mugabisha aba, ahari wa wundi arwaye, ngo acahura n'abandi ngo inshuti za wa mugabisha yizongeye gutumwa na ba mugabisha. Wa mugabisha yarabatumye ubutumwa buvuga ngo genda mumumbwire muti ntiwirigurigora kuza ngo ushike mu nzu iwe, kuko bitamubereye. Arazi ko ari umunyabyaha, arazi ko ari umunyamahanga, arazi ko atari mu bwoko bwemewe nawe, arazi yuko bitamubereye. Yumva mu mutima afise uguca bugufi no kwihana, kubera arumva yuko afise ibituma Imana idakwiye kwinjira mu mutima wiwe, kuko kumbura ari umunyabyaha. Hanyuma rero acara batuma ati genda mumumbwirire ati ahubwo rero arakwinginze ntiwiriguraza muhiriwe, ntibimubereye ko uza muhiriwe, erega n'umunyabyaha ntiwohahonyoza ikirenge, wewe uri umugororotsi, ibyaha n'ibyiwe. Genda rero mumubwire muti yatubwiye ngo nupfe kuvuga ijambo rimwe gusa. Imana yacu nihimbazwe. Nino jambo twese turaronderamo, vuga ijambo rimwe gusa. Imana yacu nihimbazwe. Vuga ijambo rimwe gusa ndazi arakira. Jewe nanje ndumugabisha, nanje mfise abo ntwara. Iyo hageze uwo ntuma nkavuga nigenda hariya, aragenda. Iyo hageze uwo mpamagara baraza, n'abasarudi bagagirane bagakubitako bakadegaja, kuko nanje ndumutegetsi. Ariko mugabo rero wewe uri umutegetsi arengeye jewe, wewe uri umutegetsi andengeye, asangwa jewe umunyabyaha. Hari abo marambwira hanyuma bakanyumvira bakangangurukira, wewe ndazi ko birushirije. Jewe rero sinokurirwa ndakugora, reka nizere ijambo wewe uvuze, kuko nandi ijambo mvuze bahora baryemera bakarikorerako. Ijambo jewe umunyabyaha
jewe umuntu w'amafuti mvuze bahora baryemera bakarikorerako. None mbega wewe nawe uzogenda gute? Rero ndakwinginze nuvuga ijambo rimwe gusa. Ibyananiranye kwa muganga mfise ukwizera kubw'uvuze ijambo, kuko ubushobozi bw'ijambo buringaniye bungana na nyene kurivuga. Ijambo rigira ububasha, ijambo rigira imbaraga, ijambo rirarema hisunzwe nyene kurivuga. Nimba urivuze ari umuremyi, iri jambo rirarema ibintu bishasha. Nimba ijambo rivuzwe n'umuntu nciyaho, iri jambo rirasuzugurwa n'abari bo bose. Ariko nirihavugwa ijambo rikavugwa n'umutegetsi, rikavugwa n'umuntu w'ijunja n'ijambo, rikavugwa n'umuntu w'umwubahwa, iri jambo rirakora ibitangaza. Iri jambo riraza kumvigwa, iri jambo riraza kwemerwa, iri jambo nta muntu aza kuryubahuka, iri jambo nta muntu aza kurihonyanga. Iri jambo kuko urivuze ari nyene ijambo, kuko urivuze afise ijambo, kuko urivuze afise imbaraga zidasanzwe. Iri jambo rirafise imbaraga. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro ubuzima w'ubugingo, arababwira ngo mumubwire muti naho yarondeye hirya no hino ico kiza umushumba wiwe bikanka, naho yirutse kwa muganga bikanka, naho nasesaguye amahera none rimwe yovugwa bikanka, ni koko ndagerageje kwiruka, ni koko ndagerageje kurondera ubutabazi, ni koko ndagerageje kurondera inyishu, ariko mugabo vyasi. Ariko mumubwire muti umve, arizeye ijambo ugiye kuvuga, aremera ko ijambo ushobora kuvuga wewe rihindura amateka y'umukozi wiwe, aremera ko ijambo ryawe ririmo ubushobozi bukiza. Vuga ijambo rimwe gusa. Mwami, ntibimbereye ko woza hondi, ntibimbereye jewe ko woza mu nzu yanjye, jewe umunyabyaha, jewe umuntu agunga, jewe umuntu afise byaha kwa kundi nyene, ntibimbereye. Ariko nubwo bitambereye, ndafise ukwizera kumyizigiza neza yuko niwavuga ijambo rishobora guhindura amateka. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, Yesu rero twabonye ngo yumvise ayo majambo y'uwo mugabisha, akumva ukwizera bwiza, akavuga ngo naho utoshika muhiri wanje, ariko ukavuga ijambo gusa. N'ijambo ryawe ndemeza ko harimo autorite. N'ijambo ryawe wewe Yesu, wewe numvise za nkuru zawe, wewe bambwiye amakuru yawe, wewe bambwiye uwo uriwe. Erega nabwiwe natahujwe wewe uwo uriwe. Naho utoza kuri kino kibazo cananiranye, maze imisi niruka mvuza umukozi wanje bikana, naho utoza ariko ugatuma ijambo. Ngeze ku rugero rw'uko nakwizeye, nakwemeye kubw'imbaraga z'ibyo bambwiye, kubw'amakuru yawe. Ewe Yesu, tuma ijambo gusa. Ahantu abaganga batashitse, ahantu imiti itashitse, ahantu amafaranga atashitse, ahantu itunga ryanje ritashitse, ahantu ibitaro bitashitse, ahantu impanuro zose bamanuye zitashitse, ahantu ibyo nagoragoje byose bitashoboye gushika, ariko ndizera neza mu mutima nakekeranya ko ijambo ryawe rishobora gushikayo. Ndizeye mu mutima ko niwatuma ijambo gusa, aho hantu ibyo byose bitashoboye gukora, ijambo ryawe rirabikora. Imana yacu nihimbazwe. Navuze ko dore ijambo tuvugana ko tirikura hanyene rivuga ngo vuga ijambo gusa. Nuvuga ijambo rimwe. Ntiyavuze ngo vuga amajambo menshi niyo yokira, oyaye. Yavuze ngo vuga ijambo gusa. Ijambo rimwe gusa rivuye mu kanwa k'Imana. Reka Imana ivuga ijambo rishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana yacu nihimbazwe. Nibuka igihe kimwe nabaye mu bihe
ubuzima burononekara, nabona imbere nabona inyuma, nabona icepfo cyangwa icaruguru, nabona ico nokora kugira ngo mbe muri nyabihe, mbe muri nya situation. Ariko ico gendibuka mu masengesho n'abasenga n'indirimbo nakunda kuririmba, harimo akaririmbo k'agakorasi bavuga ngo hariho ico wokora ibintu bigahinduka, hariho ico wokora bikagenda neza, Imana yacu nihimbazwe. Kandi ndibuka neza muri iyo minsi nihaye gusenga mvuga gutyo mvuga nti Mana, nubwo bimeze gutya, nubwo bigoye, nubwo ubuzima bwase, nubwo ubuzima bwagoranye, nubwo ntabona nokuri gutabara, nubwo atanyishu mfise, nubwo mfise ibibazo byananiye gukemura, nubwo ubuzima nari mfise bwasubiye inyuma, nubwo nabuze kiremesha, nubwo ndahana ata muryango ushobora kungerako. Ico gihe nari mu gahinga, nari mu gihugu ca Zambia. Ico gihe nubwo nafise umuntu ashobora kunseruka kwino, n'ubuzima usanga umuntu yibana wenyene, n'ubuzima usanga udashobora kubona n'uwiwanyu, bikaba ryoreye mutabonye uwiwanyu. Mugabo ndavuga nti nubwo biruko nisunze ivyo nigishijwe ku bubasha wewe ufise, ndemeza neza ko hakiri ivyizigiro, ko hariho ico wokora. Biracashoboka cane ko hariho ico wokora ibintu bigahinduka, naho ibintu vyaze guhinduka, naho nagaragaje ngo ndabe ko vyohinduka mugabo bikanga guhinduka, ariko wewe biracagushobokera. Naho nabuze ico mfata n'ico ndeka, naho natetse umutwe ukanga gusha, naho ndi mu tuzitizo, unavuga ngo mu tuzitizo tw'ivyuma, naho ndahantu mu mbombani, naho ndahantu mwirinde, naho ndahantu mu gahinga ka Nyaganani, naho ndahantu aho umwana arira nyina ntiyumve, ariko wewe ndizera neza haracari ico wokora ibintu bigahinduka. Naho ibintu bimeze gutya, naho ubutunzi bwifashe nabi, naho habaye uruhombo, naho habaye kugwaragurika, naho umugwayi agwaye ageze ku mfiro, ni nk'uko ariko uyu mugabisha yavuga, naho umukunzi wanje, naho umukozi wanje nkunda cane ageze ku mfiro, ariko ndazi neza niwatuma ijambo rirashobora gushika ahantu ibindi byose bitashitse. None rero niwirigura urigora, niwirigura uracumukura, niwirigura ruha. Ega Yesu jewe ntibimbereye, nanone mbere nari nikwegeye kuguhakaza ngo uzi wanje, mbega nokwakira hehe? Mbega ndafise saro nokwicazamwo, mbega ndafise umutima ucoroye, ndafise umutima utunganye noguhamo kazi. Jewe ntibimbereye ndi umunyabyaha. Hari indirimbo baririmba muri kajya kavuga ngo Mukama ntibinkwiye ko woza mu mutima wanje, pfa kuvuga ijambo rimwe gusa, umutima wanje ucukira Imana yacu nishimwe. Reka rero Imana ituma ijambo ahantu ibintu byose byari byananiranye. Biracashoboka yuko ahantu ibintu byose byananiranye Yesu ahatuma ijambo, kuko ari umunyabushobozi, kuko ari umwami w'abami, kuko yavuze biba, iyo ategetse bigakomera. Biracashoboka naho wowe uri mu bihe nk'ibyo nanjye nabaye no muri iyo myaka irenganye, naho wowe uri mu bihe bisumba ibyo naciyemo, naho wowe uri mu bihe bisumba iby'uyu mugwayi ari ku mfiro, birashoboka cyane ko uyu mwami w'abami turiko turatangaza amakuru yiwe atuma ijambo. Reka Imana rero uyihekaze, uyibwire ngo Mana, ndafise ahantu ibintu byose byanse, ndafise ahantu ntabona imbere n'inyuma, ndafise ideni ryananiye kuriha, ndafise ibibazo binugarije imbere n'inyuma, ndafise ubuzima bwanse, ndabona ubuzima bwanse, ndabona ubushomeri bwanse, ndabona atahantu nokuri gutabarwa. None rero numvise ijambo ryawe rimbwiye ngo biracashoboka, biracakunda yuko wotuma ijambo, hanyuma aho hantu byari byanse ijambo ryawe rikarikemura. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo c'uno munsi, ni rino jambo rero nari mfise. Sinzi ibibazo urimo, sinzi ubuzima urimo, sinzi ibikuruhije, sinzi ibikuvuna, sinzi ibikuremereye,
urimo, sinzi amarushwa akugarije imbere n'inyuma, sinzi ko ari uruhamo, sinzi ko ari aho uba, sinzi ko unaniwe no kuriha amahera yo gupanga, sinzi ko ari ku ishuri byase, sinzi ko ari ibyaha byakuboshe byase ko bivamo, ariko byaba ibyo mu buryo bw'imukemo cyangwa ibyo mu buryo bw'umubiri, nagomba kukubwira ijambo yewe ukurikiranye ino video. Bwira Yesu, numwugururire umutima, numuhekaze, numuhamagare, numubwire ngo tuma ijambo. Ndafise ahantu byananiranye, ndafise ibyananiranye bimpagaze imbere, ndafise umusozi mu ruhanya niko ndaduga byase ko ndawuminuka, ndafise amarushwa, ndafise amageragezwa, ndafise intambara, ndafise ibindemereye, nabuze ico mfata n'ico ndeka, ndi mwirinde ngeze ahantu ku mfiro, meze nk'uyu mukozi w'uyu mugabisha wiwo yagaba abasoda 100, nanjye ibyanje ubuzima bwanjye bugeze ku mfiro, nanjye ibyanje bigeze ku kanyuma, ariko ijambo ryawe rimbwiye ngo nindakubwire utume ijambo, kuko ijambo ryawe rirarema, kuko ijambo ryawe rifise ubushobozi, kuko ijambo ryawe rifise imbaraga, kuko ijambo ryawe rihindura amateka. Ndaguhamagarira nshuti mukundwa, ngugire kuno kwizera, wemere ubwire Imana, uyibwire ngo jewe byananiye, maze iminsi ngerageza, maze iminsi niruka, nako ntagize, nakoresheje ingufu zanjye zose, ariko byanse, nagerageje gukoresha ubwenge bwanjye bwose, ariko byanse, nabuze wose rukako, ndahantu mwirinde, meze nka wa mugabisha atabona icyo yokora kugira ngo umurwayi wiwe agwaye akire, ariko ku munota wa nyuma ataronka icyo gukora. Icyo gukora nacyo yakoze n'ikihe? Yabwiye Yesu, aramubwira ngo hageze ku mfiro, nuvuga ijambo rimwe gusa, rungika ijambo rimwe gusa, vuga ijambo rimwe gusa, tuma ijambo rivuguruza amajambo y'abarozi, tuma ijambo rivuguruza ibyo abantu banduzeko, tuma ijambo rivuguruza ibyo karande yamvuzeko, tuma ijambo rivuguruza ibyo bankoresha bamaze imisi bamvugako, tuma ijambo rivuguruza ya majambo yose avuga ngo naco nzovamwo, naco nzokwimarira, naco nzoshikako, tuma ijambo muri buno buzima buri ahantu ho mu bugaragwa. Yesu, ndaguhamagaye, ndakwinginze ngo uzabona gutuma ijambo rishobora guhindura amateka. Birashoboka cyane ko ijambo ritumwe na Yesu rihindura amateka. Imana yacu nihimbazwa. Rero n'amajambo tugomba dusenga Imana. Sinzi bihumazemo iminsi, sinzi ahantu ugeze, ko nawe wari ugeze igihe cyo kwiyeba no kwiganira. Nagomba rero ko dusenga Imana ariko badurara. Mwebwe ibihumaze iminsi wugaririwemo, ibihe bimaze iminsi bikugarije, ubwo ntibyagushize muri situation yo kwidoga, yo gutukana, yo guhereza amafuti ku bandi, hakagera igihe wihebura, ukiganyira, ukabona ko mbere Imana yawe atakigishoboye. Iri jambo riza no kukubwira ngo haracari iki Imana ishobora gukora, haracari iki Imana yokora. Biracyashoboka kwijambo ry'umwami w'abantu rihindura amateka. No tugomba dusenga Imana. Ndakwingize ngo tusenga Imana, ngwiza kwimbabazi. Erega byaragoye kubwirinde ibibazo maze mu minsi, narihebuye, nariganye, mbere hagaze igihe mbona ko mbego ntatushoboye. Ndakwingize ngo ngwiza kwimbabazi, ndagomba gusubira kuba mu bihe byiza hagati yanjye nawe, hanyuma nawe utuma ijambo rimwe gusa rihindure amateka y'ubugingo bwanjye. Nuko rero nawe majambo numuhirwe umuntu agifise kubwo kwizera. Usomye hepfo usanga Yesu yavuze ngo Yesu yaramutangariye uno munyamahanga, avuga ngo no mu Bisirayeli sinari bwabona umuntu afise kwizera kungana gutyo. Reka nawe ugira ukwizera, uhakaza ijambo ry'umwami w'abami, hanyuma iryo jambo rihindura amateka y'ubuzima bwawe. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro ubuzima bw'ingo cy'ubutaha. Mwami w'abami, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. None rero imbabazi zawe niziboneke ku muntu wese yarageze igihe yihebura yiganyira,
atabura icyo akwiye gukora, mbere akaba ariko arigwanira aho guha akazi ijambo ryawe ngo wewe utume ijambo rishikaho we badashobora gushika. Erega ijambo ryawe rishobora gushikaho umwana w'umuntu atawushika. Tuma ijambo rero ryawe mu buzima bwa bano bantu bakurikiranye rino jambo, abantu bakurikiranye ino video, tuma ijambo rigende mu buzima bwabo rihindura ivyase guhinduka. Urakoze kuri Imana, nuko dusoze twizeye mu izina ryawe rya Kristo Yesu tubisabye, amen.